Uwo murundi w'impunzi yishwe mw'ijoro ryo kuwa gatandatu heze ni umugabo bita Donatien wo mw'ikambi y'Imurongwe muri bloke ya kabiri komine ya gatandatu. Amakuru ava muri iyo kambi iri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo amenyesha ko nyakwigendera yari asanzwe ari umurimyi. Ayo makuru nyene avuga kandi ko kubera yaragize imisi yibwa itomate mu murima wiwe yahavuye afata ingingo yo kuja kurarira uwo murima, ari nako guhura n'abagizi ba nabi binugwanugwa ko ari abo mu bwoko bw'ababembe banahavuye bamugandagura. Donatien ni umugabo aba ngaho inyuma ya Papayi ngaho kuri centre jeune iwacu tubanza. Umugabo yari afise ijisho rimwe gutya irindi ryari ryarahomye, amwiciye mu murima ararira itomati. Ababembe nibo bamuhitanye kabisa, bamugiriye ijoro nk'isaha 5 z'ijoro niho bamugandagura. Yego apfuye azira itomati ziwe, ababembe batugiye nabi n'ukuri. Urabona ibintu birakaze n'ukuri, yego birakaze. Isoko ryacu mw'ikambi y'Imurongwe rimenyesha ko abari kumwe na Donatien igihe yicwa bo bashoboye kuyanyaga. Muri kino gihe bakaba bari mu minwe y'abajejwe intwaro ku mvo z'amatohoza. Tubamenyeshe kandi ko impunzi z'abarundi aho mw'ikambi y'Imurongwe zivuga ko umubano wazo n'ababembe usanzwe atari mwiza, ibituma hakunze kuba no gushamirana.